nitwa Bitorwa Misago Pascal umunyagisaka w'imbavu ndende uruhanga ruhanze ndatwa abahizi iwacu mu Kirundo abanyamahanga n'abashitsi bambonye bagatahanisha. Tugusanze ngaha mu Kirundo, mbega intore zavutse ryari, intore zifise tahisakaye? Intore aho zapfukiye cyane cyane ngaha mu Kirundo zari zatanguye kera, zapfutse ku mwami wa kabiri yatwaye Burundi, umwami yitwa Ntare Rugamba. Ntare Rugamba ni intore zatanguye ko umwami Ntare Rugamba amaze gufata igihugu cyacu cy'u Burundi bakamwimika agatwara, niho acavuga ati ndakeneye ko hoba ingabo zikaze, abasirikare bakaze kugira ngo igihugu cyanjye Burundi n'abagwakunda ari gutonya baze bagutunyage. Ahubwo umwami Ntare Rugamba acavuga ati nge ndondera abantu b'abahitsi kugira bamfashe kwagura Uburundi. Rero icyo gihe umwami Ntare Rugamba yarashoboye kugira icyo no kwita amakambi ngaha mu ntara y'iwacu ya Kirundo, ayagize muribuka intambara zabereye ku musozi witwa Shinge na Rugero. Shinge na Rugero ni imisozi ibiri ibangabanganye ihanganye iri ngaha mu ntara y'iwacu ya Kirundo. Iyo misozi yarabayemo intambara nyinshi, intambara yahuje igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda. Aho hambere ahise hatwara uwo mwami Ntare Rugamba. Umwami Ntare Rugamba avuga ati ko mvise ingabo zitwa intore, aba n'abahizi n'abahigi, ndabona ko bagiye kwica igikoko, barakica bakacambara, bigatuma nanje ndabashima ku bikorwa byiza bakora. Nicyo gituma yaciye avuga ati rero mu kurwanira iki gihugu, izi ntore z'u Burundi zikomoka ngaha mu ntara kama y'Ubugesera ngaha mu Kirundo mu buraruko bw'igihugu, yaciye afata abasirikare abamwe abashira ku isonga y'umusozi witwa Shinge, ku isonga ahashira abasoda novuga badafise ingufu kandi bari intore. Izindi ntore zishira munsi y'umusozi Rugero. Icyo gihe rero umwami w'u Rwanda aratera Uburundi, ateye Uburundi umwami w'u Rwanda mu mwanya wa mbere. Uburundi baratsinzwe, izo ngabo zitari zifise ingufu ziratsindwa, baca barijajara. Ariko kubera abarundi twamye turabahizi, twamye turabagwanya, habaye akantu umwami yikoreye, ntibamenya ko inyuma yashyize icyo no kwita ambiscade rouge, ariyo yatumye Uburundi ca dutsinda urukomba amazi. Baca babagwamo rero bamanutse baba za ntore, abasirikare biwe bari inyuma munsi y'uwo musozi no kwita Rugero urahari. Ikibuga cyitwa Umuharuro kirahari, niho habereye intambara nyinshi cyane. Abasirikare rero b'u Rwanda barahapfira rwose, n'umwami w'u Rwanda araneshwa. Niho haciye hava ijambo no kuvuga ati abanyarwanda bagiye baravuga bababwiye ati byagenze gute abacitse ku icumu, burya twabuze. Bari bafashe Shinge, ati twabuze Shinge na Rugero. Naho byatanguye intore cyo twabahizi, intore nyene twatanguye nsubire inyuma gatonya. Hari abasirikare b'umwami barateramiye ubwami, umwami amaze kuva kugenzura igihugu ciwe, twebwe twaramuteramisha cyane. Intore twaratamba, tugatamba cyane twigina umwami. Niyo tuvuye guhiga tumaze kwica ingwe, twavuga ko twishingwe. Ingwe cyari igikoko giteye ubwoba, tukacica tuhejeje gukirya inyama, tuja twambara urusato rwacu. Bisigura ko intore twari abantu b'abahinga bakaze gusoma igikoko cyari gikaze mu Burundi cyitwa ingwe, tugacamba. Nacyo gituma mubona mu ntoke iwacu twebwe tuba dufise icumu, bisigura ko turabagwanya, turabahigi, turafise inzamba. Iyo mubona afise iyi ikangura ingabo, hajya agatiro kazifashe igihugu cyacu kigiye gutegwa, tukabicemareho ababa bari kuri garide, no kwita ko baguma bameze magabo. Twebwe tuca tuvuza inzamba kugira ngo bakanguke, babone ko igihugu cyacu gitewe, agaca bazira ku mbibe. Niyo tuma mubona ko iyo ntwaro y'umwami Ntare Rugamba yakoze ibikora inka, agakoresha intore. Twaciye dushinga imbibe kuri ibi biyaga mubona aha duhagaze, tujya hariya hirya inyuma, duhana igihugu n'urubibe
rubibe rw'u Rwanda haciye hashingwa imbibe ati igihugu cy'u Rwanda kizosubira kurenga ngaha gushika n'ubu twebwe tuguma tumeze magabo duhagaze magabo y'igihugu cyacu cy'u Burundi ntabye ko n'akamanyu na gatonya ku hantu ntare rugamba yashize aturage nicyo gituma twebwe akakaranga k'intore ngaha mu Kirundo twakarazwe n'umwami tukaragwa na ba sokuru nicyo gituma tuzoguma turi maso kugira ngo akaranga tukarage natwe abuzukuru n'abuzukuru. Yego sinogenda navuze ko intore z'i Burundi nta handi uzozisanga uretse ngaha mu ntara y'iwacu ya Kirundo. Murazi ikomine yo ngaha mu Kirundo yitwa Bwambarangwe, bayitiriye Bwambarangwe kubera ko ariho hantu hambere havuye intore z'abahizi. Umwami rero amaze kubona ati Kirundo ihagaze magabo, niho baca bavuga bati Bwambarangwe yose nimumanuke tugende kuri Shinge na Rugero, baca batoza abandi bahungu bose bo mu ikomine zose za Kirundo, twese tuca tubintore tubingabo turwanira igihugu. Naco gituma mubona amakomine yose y'intara ya Kirundo harimo intore za mu Kirundo gusa, hari intore Bwambarangwe bariho, mu Bugabira bariho, i Busondi bariho, murazi ba Mankoronko, murazi umwe yari ku noti ya 20 n'ubu turacyavuga ati turacyasaba kugira ngo akaranga k'iwacu kagume bagaha agaciro ya muntu bari bashize ku inoti ya 20 n'ubundi badushiriye ko ubundi ku yindi noti yisununuye, kuko murabona ijya noti ya 20 igikora ngaho igihugu cyacu cy'uburundi aracyakora mu bwabo nta gaciro ifise cyane. Ariko rero akaranga k'intore twaragize icyo tumara mu gihugu cyacu cy'uburundi. Nicyo gituma nagira inyuma gatoya nababwire ntitwahaye intore abo gusa, ko intara yacu, intara kama y'Ubugesera yamye ari ikigega cy'igihugu. Abantu bo mu gihugu baraza kuhasumira, urabona ko hari n'ibiharage twisangije, ibiharage bitwa bya Kirundo n'ahandi uzobisanga uretse ngaha. Abantu bo mu ntara nyinshi abikarusi baraje barasumira ngaha mu Kirundo, bituma uwo muntu yari yaje gusumira ngaho mu Kirundo avuga ati reka nsume ibiharage, nsume imyumbati, nsume n'ibitoki, acagenda atwaye n'umuhamirizo w'intore. Nicyo gituma mubona ikarusi ari intore barahuye ngaha mu Kirundo, ko kera twatwagwa no kwita amaprovinsi ataraza rondesema, twaratwaguye Umuyinga, Karusi twari hamwe. Icyo gihe sinari bwabeho mu sokuru yabinganiriye cyane, ndaheza ndabimenye. Rero baratwaye intore nabo tuboreka kuzabariyeka, ariko bajya ni kuvuga novuga ati hariho source naturelle y'intore ngaha mu Kirundo ahantu hari yitwa Bwambarangwe. Ariko nabo rero yego baratwaye intore barawufise, kandi turabakengurukira cyane kuko akaranga k'intore kaguma gakorera igihugu cyose. Mwarabibonye n'ubu kuko ubu Burundi ubu twashize Imana imbere mu masengero cyane, intore ziriyereka cyane, abiyerekeramana barahari mu maparuwasi yose, mu madiyoseze yose, mu masikirisare yose. Urabona rero ko umwuga w'intore ubu wamaze kujya hose. Yego muri make ndimo ndasigura nkavuga intore, ijambo intore aho hambere hahise ntiryitwa uwo ari we wese, bararaba neza ati uyu muntu mbega ko havutse uyu muntu azoba intore. Murazi muri kahise k'igihugu cyacu cy'Uburundi, iyo mu miryango havutse umwana w'umuhungu wacu byibwira ku muryango wasanga hamanitse umuheto, bisigura ko avutse ari ngabo. Ibyo narabibonye muri ntara yacu kama y'Ubugesera. Icyo kintu n'ikimenyetso, ntiwiri kubaza usanze hamanitse umukubuzo wamenya ko havutse uwo twokwita umuzezwanzu n'abakenyezi bakera. Murazi ko bataja ubwamba haja abahungu, nacyo gituma mubona umugwi wacu w'intore kubera n'akaranga nta bigeme bigera baja w'intore. Umugwi w'intore n'ujamwo abakenyezi bivanye n'uko imizizo tuzi mu gihugu cyacu cy'Uburundi kuva hambere hahise abasokuru baturanye. Umwigeme agiye mu ntore cyarazira honyene yaguma asanze inzu, akaba
umukenyezi akitwa umuzezwanzu agakubura agakinjika maze basaza we baza akabakira murazi ko bataza mu gisirikare ntibaja ku rugamba hagenda abahungu